yewe baje intore inkandagira bitaba inkani inkunguta amayugi ziraje ntizisinziriye. Mu mwanya nashizeho video mvuga ngo Clarisse ngo kuja hamwe gukorera hamwe n'abarundi ngo ni ibintu vyiza, ariko ikintu ntari nabonye nuko na Bene yaza yaraheze nimba imisi birasohoye indirimbo ari kumwe na Diamond Platnumz wa Tanzania. Hii ni njia ya kujitawaza na maji kabisa, sio na hii toilet paper. Wanatumia maji wanajitawaza, wanatumia waimbaji wao kujitawaza makosa yao. Government y'u Rwanda FPR iriko irakoresha aba artiste gukirininga umwaku bashize mu karere. Ubu amahanga yose ahanze amaso muri Kongo. Igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo, igisirikare cya Uganda kiri muri Kongo, burya n'icya Tanzania wasanga kiri muri Kongo cambaye uniform z'ibihugu bibanyi, burya n'icya Kenya wasanga kiri muri Kongo. Igihugu gisigaye kiriko kiramaramara, kiriko kirajuta, kiriko kirazwira ni FPR u Rwanda. None baravye bati ugwaruka rwacu turusamaze gute? Ni nk'aba bantu aha muri Amerika umugabo n'umugore bapanze gushwana bashira TV on bakareka abana bakaraba movie nabo bakaja mu cyumba gushwanira. Aba batipe kabisa no iyi siyo mana ibi bintu rero ubwa mbere nagira ngo nubucuti busanzwe no ni ntuzeye ni DMI, ahubwo nsanze nawe Clarisse nako ndavuga ngo sinzi ko ari DMI, nsanze ari DMI. Ni DMI kwija ivyangombwa 100%. Bene birazwi neza ko Bene ari mu DMI. Ubwo rero biragaragara bariko barabashwara tishwara mu rondera abapiga muziki mutambana imiziki. Ubu bari muri Tanzania, hirya y'ibyo uzokumva ya ntore yindi ntuzeye Medi, hari igihe uzokumva nawe ati yafatanye n'umukenya niwe bariko basohorana indirimbo, canke binabatangaza ati yasohoranye indirimbo n'umugande. Bariko barakirininga, bariko baritawaza, siyo gukirininga gukubura ya Kigali, kujitawaza ya mabuno yabo bariko yuhagiriza amazi. Kujitawaza bikoresha abantu b'abisilamu nibo badakoresha toilet paper, bakoresha amazi bakavuga ngo nukwitawaza. Na FPR irikiritawaza, ariko aho gukoresha amazi rikikoresha aba artiste ugwaruka yahenze. Vya bintu nta bumwe burimwo ndagaye, vya bintu nta bumwe burimwo. Mwibuke barya bavuzi b'ingoma Clarisse azosohorana indirimbo mu misi bari gutambira president Evariste igihe yari muri New York. Ico kica kikubwira icarico. Bariko bagerageza abahima barazi ukuntu baresha, barazi yuko uhendagirisha abantu tuntu duto bariko bagerageza guhenda ugwaruka ngo ntibabone amabi, ntibakurikirana amakuru y'ibiko birabera Kongo, bakurikirana amakuru abana bababohere mu muziki. Ya tactique yo kubohera abana b'abanyarwanda mu busambanyi, mu kuvuga ibitsina vyabo ukuntu binganangana, amabere yabo, ibisusu, uwisize amavuta menshi akamutukuza gusumba uwundi, uwakoze iki. Nivyo n'ubu nivyo bariko barahurira no mu karere bagomba badusamaze, batwahuriremo izo ntore zabo zikunguta amayugi. Abana bacu nabo bumvirize ngo bari nivyo bariko barumviriza, kumbe ni inzira yo gufukafuka ibiriko bibera mu karere ngo ugwaruka ntiruvyumve. Ariko barihenda, amazi yamaze kurenga inkombe, barihenda kabisa, amazi yamaze kurenga inkombe. Kuva aho abakongomani basemerereye baboroga, baba barihanuye kera, ibi ntibiba bigeze ku rwego rumeze uku, baba barihanuye kera. Ariko murabona yuko ibintu bitari ivyo. Mu minsi mwarabonye bariko baragerageza kurungikayo burya uriya muhungu nawe aririmba indirimbo z'Imana, uriya muhungu ndamwibagiye izina ariko mwese muramuzi. Sivyo ntibirakubagirira si bibi, uriya muhungu ko ndamwibagiye ninde, mwese muramuzi. Noneho
uriya muhungu mu minsi yapanga kuja i Burundi bakamukritika ngo namba ngo ni umunyamurenga amamoko yiwe ngo none ngo ntiyoja i Burundi ngo gukora ngo ikorane ngo kubera ko ngo i Burundi ngo ivyahabereye ibiki n'ibiki ngo abahiciwe, ariko ubikurikiranye neza yari tagitike, biraboneka ko yariko nawe arakoreshwa, kuko icavyemeza ko yariko arakoreshwa ashitse i Burundi yaragiye leta y'u Burundi irabimenya, imaze kumenya imigambi n'imigambi batwaye baca barabankira. Ubwo rero murabona ubu icinamabuno cahinduye, cumvise umuyaga mwinshi uhuha cane, cahinduye ubu gitanguye gutuma imiswi yaco, ubu ko kiratuma imiswi yaco ngo ize kucibira hirya no hino. Ariko urugwaruka ruriko rukorera FPR ibintu vy'amafuti, ikintu bakwiye kwiyumvira, ba Tito Rutaremara na biriya bisaza vyose bigwaye ingwara zose zo kw'isi, biriya si imyaka gusa iriko irabihutisha, n'ingwara ziko zirabihutisha. Muri bo nta numwe muri basigaje imyaka 20 yo kubaho. Ivyo bakora vyose babikora kugira ngo basige baranduye isi, baranduye akarere, mugabo nta myaka 20 basigaje. Ariko mwe mwagwaruka mwe mwiyumvire, nta nuko muranavyara, mufise umwanya wo kuzovyara, mufise umwanya wo kuzorera, mufise umwanya wo kuzoshingiza. Ibi muriko murakora ubu, abana banyu bazoza kungana uko mungana, mwarataye garanti atanuko ibahana igwere. Abana banyu bazoshimana n'abana babo muhiga, bahindura ati abo bana biyankira ati twarumvise yuko abavyeyi bawe bakiri bato bahora bahiga abavyeyi bacu, usange n'akajagari. Bariko barabahenda gose, bariko barabahenda, bariko barabacumuza, bariko babicira kazoza mu nyungu zabo. Ibi ni bimwe navuga ati dukwiye kwiyamiriza abantu bicira ubuzima abandi mu nyungu zabo bataravye kazoza kawe, nko gukoresha inkumi zikaza kuryamana n'ibigabo bishaje, zikaza kugira ante mu nyungu zabo babakoresha, atari mu nyungu z'umwana. Umwana ugasanga agize ibibazo. Rero nibi bariko barabahenda. Izi ntore zose muze murazandika ahantu, zibandanye zitoragura amayugi tuzitegereza. Aya makorabo y'imiziki, abaperezida badashaka gukorabura, imipaka idakorabura ngo imipaka yugurure, ibi bintu bariko barakora nta muntu numwe ubateka arabibona. Ntabwo ari ubugenzi busanzwe, ntavyari ibintu vy'amahoro. Ni cinamabuno cababwiye ati genda mukora ibi n'ibi, bari kuri order, ariko n'ibintu bibabaje nyene, nta kundi niko bigenda iyo uyobowe n'abadigitateri. Ntihazogire n'umuntu atangara izi nteguro, izi ndirimbo zisohotse z'aba bantu inyuma y'amezi 3 abo bo muri Tanzania canke aba barundi bo muri diaspora bagatangura kugwara bapfa, kumbe nutuzi twabunyuza babavigitiyemo ngo bari muri pratique y'indirimbo. Muzobikurikirane mu birabe. Ariko jewe kuhongeza, umuntu wese azohabwa utuzi twamunyuza, uwo ni wazoba yiyishe. Gukubiri official birazwi neza mu mashengero, hehe hose birazwi. Umuntu azopfa yishwe n'utuzi twamunyuza yasamaye akizera batizereka, uwo kabisa n'ukugandara sinzogandara, ni wazoba yiyishe, guko birazwi neza. Mu gihugu cy'u Burundi abantu baheze, abagabo bariko baragitagurika, kandi tubabarira ati hagarika iyo migeto ntibumve. Naha muri diaspora hariho ejo bundi muri Illinois hari umugabo yapfuye, famille ikikeka ko yoba yarishwe, navyo usanga ari ivyo mugabo biba bitari confirme, ariko burya urukurukuru ruba arigo nkuru. Naba rero izi ntoragura amayugi, inkunguta amayugi, bashobora kuba batumwe gusa ati kugira ngo twiyoze amabuno yacu yerederere, ibintu zeye ibisigarira by'ubucafu biveko. Bashobora kuba ari ugutegura indirimbo gusa bisanzwe, canke ugasanga nyene baca bahera ngaho bagerageza kunga ubucuti butahari, kugeza aho bapenetra bagatangura kuba nyene abaspayi, nta ubizi. Ariko confirme yo kugeza ubu jewe nemeza neza yuko ibi bintu vyizi korabo z'indirimbo si ibintu bisanzwe, ni ibintu vyo kugira ngo FPR isamaze urwaruka rwariko rurakurikirana izo ntambara zo muri Kongo. Urwaruka rwariko ruraraba ibinyoma bikubitirwa ahagaragara, rusamare gatoyi, rusamariye muri ino miziki. Hama nkakangurira abantu muri diaspora ko hariho amacano amwe y'abatoteza abandi mu Rwanda dukwiye gutangura guhagarika kurabana, cane cane isimbi, kuko nibo batoteza abandi.